jewe ndumuvuga butumwa agenda ndumu evangelist nta shengero ndagira ariko Imana niyabona ko bibereye bikwiriye iryo shengero nzorigira. Nk'ubu icyambere nuko ndumwe iyo haba hariho umufasha ku ruhande afasha mu vyumviro mu bitandukanye byo babyo nkeneye umufasha madamu abona Imana ikirema ntuzenya Adamu yarongeye ni 2025 nta mukunzi Ufise kandi amwitegemwe mwaka ugiye gutangura. Warabipanze bibiri muri plan? Jewe mu buryo bw'imwemu jewe ndumugore sivyo Yesu Kristo niwe azoza kunkwa Yesu Kristo n'umugabo wanje ni sheri I love you Jesus. Nukuvuga urashaka kuza muri urwo rushengero aho habera igikorane ufise ikibazo kanaka nyamba ari cy'amafaranga nyamba ari ikijanye n'iki mugabo cyukuri wakurikiranye nga ukagera hajya ugasanga cya kibazo wari ufise gitorewe nyinshi uyu Jose Chameleone ai mama wa kipepe wo zijya ndirimbo nyene zarampezagira nkumva nyene ndafashijwe nyene katari gospel mwizina Yesu Kristo nyiri ngaha kuyikamera wewe uwambere intambamyi mu kijanye no kuririmba wewe wambere intambamyi mu kijanye no kuvuga ubutumwa bwiza wewe wambere intambamyi aka kanya mwizina Yesu Kristo ndi mu bubasha bw'Imana ndabihagaritse sindi cyaduka kandi nagenda kubwira yuko je narungitswe kwisi ku murimo sinaje kubinyerereza ngaha kwisi non possible. Nibyo urashobora kundekoraja hakwankuraja ukandekoraja gusa intambamyi ziriho cyane abazitera kandi ni beshi ariko nagomba ngo Yola ladies and gentlemen muraho murameze fresh nanje ndameze neza cyane ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwe numana yegereye cyane aho neza ko ibintu biba bimeze neza cyane katubaramutse abakunzi ba Step Media Network muri ko maradukurikana muri hose ku mpande zitanu zisa ndavuga muri Amerika ndavuga muri Europe ndaduga ucubona abantu bari mu Bufaransa za Canada hose tuba turi kumwe gatanu ku kandi reka ndamutse abantu bari muri Azi ndavuga abantu benshi bari Dubai aho neza ko bariko baradukurikirana gatanu ku kandi canke 10 ku 10 cyo tumanuka muri Australia hari abarundi benshi cyane n'aba diaspora baba bari kwadukurikirana bavuga ati reka turabe mu Burundi akayagwa no musi rero uri hejuru tugira twenyegeze cyo no kwita gospel mukimubona mamwabanze kumona yuko ari wa musaza MORDEKAYI umwe yacunga kwiremba ibwami mutama guterera namahoro umeze neza ego turashima Imana idondora ariko baradukurikirana kuri Step Media ndabaramukije bakunzi b'iyi televiziyo nitwa MORDEKAYI mbangaha ayibujumbura muri quartier Carama ego hama ndibaza ko nabaramukije amahoro y'Imana abane namwe nuko umusaza MORDEKAYI jewe ndakumenyereye nk'umukozi w'Imana bashobora kubwira abakunzi ba Step Media kuri umukozi w'Imana canke ni utubuzi no yareka ivyo bintu vraiment ivuze iryo jambo ricari nkura mu mwuka cyane je ndumuvuga butumwa yahamagawe n'Imana yego okay uri umuvuga butumwa yahamagawe n'Imana uvugira ubutumwa amaja hehe bimeze gute mbega bipanze gute jewe mvugira ubutumwa mwishengero ndimo ndirasira cyane kuvuga ijambo ry'Imana mu macaca agiye atandukanye ariko ikindi nacyo ndimwo ndaharanira nuko ndimo ndashaka yuko twotunganya evenema cyangwa igikorane ku matere cyangwa hajya ku bibuga usanga hagutse iyo yerekwa ndi naryo ikimana izoshoboza ariko ubu tuvugana ndimwo ndakora ubutumwa bwiza mu mashengero. Okay ufise amashengero menshi uvugamwo ubutumwa urafise ishengero giye aho bwite canke bimeze gute
jewe ndumuvuga butumwa agenda ndumu evangelist nta shengero ndagira ariko Imana niyabona ko bibereye bikwiriye iryo shengero nzorigira ko nta wanka ubugombe bw'Imana mugabo ubu ndacyari umuvuga butumwa. Wibaza ko bisabwa iki kugira ngo ugire ishengero? Nk'ubu icyambere nuko ndi umwe iyo haba hariho umufasha ku ruhande afasha mu vyumviro mu bitandukanye byo babyo. Iyo uri kuvuga umufasha twumva umugore canke bimeze gute? Ufise umugore naho bigira andi mavuta. Umugore abonetse hariho nandi mavuta yiyongera kabisa bikagenda neza. Imana yashaka gucigutoranya kuba intumwa umva nyine uri umutumwa w'Imana uragenda aho Imana nyine gutumye bikagenda neza rya shengero ugaca usanga urarigize mugabo byose tuvyemera ku bw'ubugombe bw'Imana. Nuko uvuze ngo iyo uri intumwa uragenda aho Imana ibigutumye ubu naho nturi intumwa uri mu evangelist none iyo wagiye kuvuga ubutumwa si Imana iba yagutumye canke bimeze gute? Mu bisanzwe biratandukanye kuba intumwa n'umu evangelist. Intumwa nuko agenda agashinga urabona abapostle baba ari abantu bagenda bashinga amashengero hanyuma bakarondera abakozi b'Imana bakarera iryo shengero. We urumva we abajejwe kugenda gutanguza igikorwa bwajewe ndi umu evangelist ngenda aho Imana indungitse kuvuga ijambo ry'Imana ariko hambavu y'ivyo ndirasira kuvuga ubutumwa bwiza mu ijambo muga no mu ndirimbo naho nyene ndabikora muga byose bigenda neza. Okay twatukiri kwako nyene kugira ngo dushobore gusigurira none Imana dushobore gusigurira abantu bariko baradukurikirana canke badatahura ibi bintu no kwita nk'ivyubahiro sinzi Imana y'intumwa n'Imana y'evangelist ni Imana zibiri zitandukanye canke sigurira abantu? Imana ni imwe Imana ni imwe hanyuma igakoresha bose ni nkuko Imana iri mu ijuru yo irebera icyari imwe twese iratubona rumva nta Mana y'intumwa cyangwa y'aba evangeliste cyangwa y'abaki Imana ni ya bose. Okay tukiri ngaho nyene watubwiye yuko ukeneye umufasha mbega tukiri ngaho nyene urubatse canke ukeneye umufasha gufasha mu by'ubukozi bw'Imana gusa canke bimeze gute? Nkeneye umufasha madamu abona Imana ikirema ntuzenya Adamu yarongeye irabona yuko Adamu akeneye umufasha hanyuma ikimurondera umufasha kugeza yaho Adamu atangura kunezerwa kubera abona urubavu. Naje niyo nsigoro nyankonoge. None wibaza yuko habura iki kugira ngo uno munsi uri hejuru ushobore kuba ufise urubavu? Mu bisanzwe nuko igihe kitaragera ariko nicyagera azoboneka kandi ndipfuza ko noca nkorera Imana mu rugezo rudasanzwe kuko ari byo ntarimo ndakora bivanye nuko ndi jenyene muga turi babiri ari byinshi twokora cyane ndavyumva mu mpemu yanje ndavyumva beshi bo kwihana beshi boza kuri Kristo beshi amahanga yose yo kwakira gakiza no kuvuga ubu ntibariko barihana kubera atamufasha Ufise nubwo baza mugasi beshi sikirenga ntibari ku murinzi ndafyizeye. Okay wiyumvira yuko umaze kugira umufasha ko hogira karusho do prise nawe uco vyumva usaba iki abari ko baragukukirana bw'icyo kintu? Icyo kintu nawe urabaza mu bisanzwe ikintu ndabasaba amasengesho. Bo basaba iki kugira ngo icyo gikorwa cyawe canke iyo ndoto yawe ishike? Okay sawa eka ndabasabe amasengesho ni ku bantu barimwo badukurikirana babasenzi babakozi b'Imana reka tubasabe amasengesho badusengera. Kindi nacyo bindi navyo muzogenda mu bimenyeshwa mu nyuma bindi bazoshobora kubufasha mu gicyambere ubu nyene n'amasengesho. Tukiri ngaho nyene urafise umukunzi? Oya mu 2025 nta mukunzi Ufise kandi ndamwitegeye mu mwaka ugiye gutangura.
warabipanze bibiri muri plan nabipanze ko Imana ishoboje yoboneka. Okay bo ntacyo reka aho ntitwatebe tuhave kabisa twigire kuri gospel mwino minsi ingize minsi mbona stati zawe wamamaza ibikorane amakonsera agiye atandukanye ushobora kutubwira mbega bimeze gute usigurire n'isi ukungene bimeze ibintu ngize imisi wamamaza kuri stati zawe mbese nde ku mbuga zawe ngurukana bumenyi. Ego merci beaucoup. Nibyo maze kubona ama affiche ama publicité y'ibikorane ryari twari mu Kanyosha cya gikorane twakibonye mu bwiza bw'Imana beshi barihanye beshi barafashijwe kubw'indirimbo twaririmbye kubw'ijambo ry'Imana ryahaciye mwakiye gikorane byagenze neza. Ani ikindi nacyo twovuga ku kijanye n'ivyo rero ni ndafishe irimwo irakogwa byari isohoka. Icyo novuga kuri icyo nuko tugomba ko abantu bumva ijambo ry'Imana bice mu ndirimbo ndumwe sohora indirimbo izo ndirimbo turipfuza ko izo ndirimbo zirabwa n'abakristo cyangwa zikurikiranwa n'abakristo hama mugicyo mparanira cyane nuko abantu bose bakumva ubutumwa bwiza bice mu ndirimbo hama byukuri izo ndirimbo zikabafasha zikabaheza ko zijya ndirimbo tuba twazisengeye twazidugiye imisozi kugira ngo ujya muntu niyumva ijya ndirimbo imufashe mbese imukorere bivanye n'uburyo twayisengeye n'uburyo byagenze. Cyo gikorane nacyo turagerageza kugisengera ryari nzogenda ku musozi ngene kuvugana n'Imana kugira ngo byukuri cya gikorane abazokizamwo bose abazoza bagwaye baze bagende bakize abazoza bafise ibibazo imitwaro itandukanye bazove imitwaro yabo yisho uko birashoboka uko ndibuka igihe mva muri studio ngeze ngaha nyene mu Carama mvuye hariya mu Kigobe nakiriye message nakira message ivuga ngo hari umuntu mbere n'umuntu anerefone ngo hari umuntu ngo arungitse nga amafaranga anganuko ngo none nga amazina yawe ni gute kugira ngo ndakurungikire kuri limikashi ndavuga ati none umuntu yihenze ati n'umuntu yitwuko naca nkoresha umwanya kubera nari mfite ikibazo cy'amafaranga bigenda neza hanyuma ndamubwira amazina amafaranga mbona aragiye kuri limikashi mugabo nace mvuga ati reka mbaze neza uyu muntu ntabe yihenze ndamubaza none uyu muntu yitwuko yakubwiye neza yuko amafaranga uyarungikira jewe tego ngiye kuri ntuzenya kuri ariho groupe twashizeho ishigikira umurimo ndagiye gusanga yavuze ati mejeje kurungika amafaranga kuri muntu nta nuwo narinzi yuko yogera mugabo urumva ko ikibazo nari mfise cy'amafaranga cyashiye gikemuka nuko vuga urashaka kuza muri urwo rushengero aho habera igikorane ufise ikibazo kanaka nyamba ari cy'amafaranga nyamba ari ikijanye n'iki mugabo byukuri wakurikiranye nga ukagera hajya ugasanga cya kibazo wari ufise gitorewe nyisho nanje vraiment navuga ati Imana nubwo ndirimje indirimbo yo guhezagira abantu yo guhumuriza abantu nanje bwanje simpumuye Mana bana nanje Imana cibikora kwe no kuvuga hariho ijambo tukiri ngaho nyene uvuze yuko urinda kuduka ku musozi kugira ngo uvugane n'Imana ubu mvuganye n'Imana hano ntiyokumva haraho bisaba gutera indi ntambuko na Yesu ntagumye mu biyaye byarasabye ko yunguruza araduga ego na Mose kugira ngo aje kubonana n'Imana byarabaye ngombwa ko avana n'Abisirayeli hariya acangwe mwakiriya kiyaya barimwo aragenda araduga mbere Imana ikiramubwira ati ntuva ngaha amarayo imisi yo hanyuma amanukana ibyagezwe ayo makuru yayazi bisiguye ngo urashobora gutera iyindi ntambuko nibivuze ko uri ngaho udasenga urasenga kandi nivyo mbwa uzi icyo ushaka ku Mana uravuga ati Mana ndadundumiwe nibi bibazo ndadundumiwe nibi bihe Mana ndagomba gutera indi ntambuko nza kukurondera Imana irabona nakigoro igo ugasiga y'amafiriti y'amayoneze bya bindi nyene byose ukabisigaho ukaduga umusozi
ukiyiriza ugasenga navyo bigira andi mavuta. Okay. Bwana Morodekayi ariko nturishura ikibazo nyezina twabajije ati mbega uri mu biyaya iyo usenze Imana ntiyishura kugira ngo ko dukurikirwa n'abantu benshi cyane iyo usenze Imana uri hano twica utaduza imisozi Imana ntikuraba n'iryahumye canke bimeze gute? Imana irakubona mugabo naho nyene nubwo ikubona niza kukubona neza nakigoro wagize kandi ko kugira ko kuduga urasenga nivyo urapfukama ugasenga gutyo mugabo umenye yuko hajya mwagiye kibanza uburi haraho usanga hariho ibindi bitero we nurashikirwa yaho usenga ukumva ayo masengesho muragira ntari maragera kumva umenga ikire kirabrotse ugacugira amasengesho kwayuza ayo masengesho ukacusanga uri muragira mu icyo kibanza uri ku musozi uravuga ati Imana simva ngaho utampeza giye n'ukuri Imana arabara ukacusanga yabikoze nonga irakumva kwe nubwo utoba wasenze Imana kubera ari Imana nyene ari umuvyeyi Imana idukunda ikindi kora mugabo naho terindi ntambuko nakishuye namwe mwavyumvise nuko nyene. Urakoze cyane reka tubandanye twivugira ku ndirimbo watubwiye ko uri umukozi w'Imana uri mu evangelist asanzwe uvuga ubutumwa mbega iby'indirimbo nabyo byagenze gute kugira wumve washobora kuririmba indirimbo bimeze gute nabyo dusigurire ni ryari wumvise washobora kuririmba kandi watubwiye yuko uri umukozi w'Imana mu evangelist? Mu bisanzwe ibijanye n'indirimbo jewe nakuze nkunda kuririmba cyane narakunda n'abaririmbyi naruguruye radio nkumviriza indirimbo nkumva biranezereje cyane cyasanga navyipfuje hanyuma kiravuga ati reka munatera indi ntambuko agende aririmbe hanyuma indirimbo isohoke Imana arabishoboje ndazi yuko wocu mbaza ati watanguye ryari tubatanguye muri 2019 mu kwezi kwa 10 niho twatangura icyo gikorwa cyo kuririmba gusa je narabikunze cyane mbonye abandi baririmbyi baririmba abatanzania abakongomane abakenya abaganda mu Rwanda n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye barampezagira kandi narakunda uyu Jose Chameleone ai mama wa kipepe wo kipepe wo zijya ndirimbo nyene zarampezagira nkumva nyene ndafashijwe nyene kandi ari gospel agenze gutegura hezagwe n'indimo atari gospel kandi nawe ukunda gospel kandi nari umupendikote nari umupendikote nyene none uri umwana indirimbo nyene wumva nyene ngaho ukumva nyene ziraguhezagi kabisa nuco uvuga ngo uyu muntu yateye umurongo ngo kwera ngo akunda indirimbo ndakubwiye indirimbo nagiye nkunda kumva icyo gihe mugubu usizo nirasira oya nuko tukiri ngaho nyene ufise ibyo no kwita ibiteramo canke ibikorane ryari mbega bimeze gute bitunganije gute ubitunganije gute kwanza ibikorane byawe bizonabera hehe cyambere? Okay, Imana ishimwe. Kuri bonane tuzorangiriza icyo gikorwa cy'Imana hariya ku Musenyi ku Gindwi ubu ni ntara yagutse Bujumbura muri Bujumbura yagutse ubwa mbere yari Bubanza niho tuzogenda gukeshereza turangiza umwaka turi mu icyo kibanza tuzaturi kumwe na Pastor Egide nanje nzoba ndahari nk'umuvuga butumwa kandi nzoririmba ko iyo mvuze ubutumwa ndaririmba kandi bigenda neza. Hanyuma mu kwezi kwa kabiri dufise igikorane ndimo ndavugana n'abakozi b'Imana bari hano muri Mukamenge ndimo ndavugana nabo kugira ngo tugire neza kandi bizogenda neza. Iki gikorwa kizoba ari igikorwa kidasanzwe uko ambavu y'ibyo nzoba natumiye n'abandi bakozi b'Imana basizwe amavuta n'Imana arwitwa Dr. Mathieu ava mu gihugu cya Amerika numwe mu bakozi b'Imana bimwe barakoreshwa biteye ubwoba ari muri Amerika ashaka gufata urugendo rwo muri Canada akajabuka muri Canada
akavuga ati mukozi w'Imana usengere ndajabutse muri Canada kuvuga ubutumwa bwiza. Rero urumva ko uyu muntu arimo akorera Imana biteye ubwoba, kandi urazi yuko abakozi b'Imana kandi usanga nyene bamwe barakorera Imana ku muvuduko udasanzwe bari ngaha mu Burundi cyangwa no ngaha muri bihugu bibanye, mugabo akigera hariya muri ivyo bihugu vya Burayi cya gikorwa yarimo ugaca usanga agize gute aradepoje. N'abaririmbyi nabo nyene nuko nyene ko ari umuririmbyi nzi umuririmbyikazi yinzi yaririmba neza bikemera akiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Indirimbo zirakundwa ziragera mu mitima benshi. Yo man avuze ijambo ry'Imana honyene, muntu w'Imana we wahuri wavuga ati man ndigaye arimo igisha ijambo cyo kwihana cyawe ku cyaha, vuga ati man aha nyene ndihanye. Mugabo ubu mugasi ndamuvuga izina ko muramuzi n'abandi baramuzi, kandi nitwava imbere ya kamera ntaho ndakubwira, sivyo nibanga. Muga akigera muri Amerika atuye muri state nuzenya Texas. aho wamuvuze Oya yego ababayo ni benshi babaririmbyi kazi. Yesu umunyanazareti. Muga gusa naho ndakubwira. Rero akigera hariya ya mpano yiwe ibirahise, sivyo aho n'abandi bakozi b'Imana bavuga ubutumwa vraiment bakigerayo ubu bari he? Mugabo reka nibaraguza ari umukozi w'Imana yitwa de papa umuvuga butumwa yari muri Eglise Life Center. Muri commentaire aba bafise nimero za de papa baze bazisige, hanyuma ujya naramukunda cyane, yaravuga ijambo ry'Imana karirimba. De papa n'umukongomani. Mugabo ubu sinzi yari mugakiri no kweri twaramubona. Rero uwo mukozi w'Imana ndimo ndakubwira aravuga ubutumwa akagenda mwino muri Afrika, akunda kuja muri Afrika y'Epfo. Aragenda vraiment akavuga ubutumwa, naramukunze cyane. N'ubu urumva ko azoza kuvuga ubutumwa mw'iki gikorane tumo turatunganya mu kwa kabiri. Yego nibyo rero Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nuko tukiri ngaho nyene ijambo ry'Imana ravuga neza yuko umukozi w'Imana abwirizwa kuba ari umuntu azi kugera neza urugo rwiwe niki birakorohera. Morodekayi birakorohera gukora igikorwa c'Imana uri umusore? Biranyorohera uko mu migani avuga ngo umuntu azokugayira ubusore bwawe uzomwirinde cyangwa uzomwigigwe kure, kuko ngo nihaze hagire ngo uzokugayira ubusore bwawe. Ukorera Imana ukiri muto, ukiri umusore, ukorera Imana. Novuga ngo we mwigeme korera Imana, ewe musore korera Imana. Ntakagira ukugayira ubusore bwawe mu magambo y'imwemo, uri umwigeme uri umusore. Kandi ikindi nacyo Kristo urazi yuko ari umugabo, natwe turabageni. Je nanje n'umugeni wa Kristo. Urashaka guca wibaza none ko Morodekayi atambaye ijipo akabavuze ngo n'umugeni bitugana. Jewe mu buryo bw'imwemu jewe ndumugore, sivyo? Yesu Kristo niwe azoza kunkwa. Yesu Kristo n'umugabo wanje ni sheri, I love you Jesus. Ego nivyo rero nukuvuga ngo nta muntu, sivyo, nta muntu yongayira ubusore bwanje. Kandi nagenda kubwira yuko jewe binyorohera cyane gukorera Imana, kandi biranyoroheye gose, kandi bimpaye amahoro. Niyo mpamvu nsaba Imana ngo ime umukobwa w'umunyengabire azomfasha mwiribango, anshigikira amavuta, twatse umuriro abazimu bashema izina rya Yesu. Amina. Hallelujah. Nuko ubona Morodekayi uko biri kose nta kintu na kimwe kibura intambamye. Ni yahe ntambamye ukunda guhura nayo makino gikorwa cy'Imana? Intambamye ntizibura kandi novuga ngo abazana intambamye no kuri Imana baba barire cyane. Kandi nibakomeza mw'ivyo bintu Imana yo mwijuru izo bibabaze kuri wa munsi. Nivyo urashobora kundekoraja, hakwankuraja ukandekoraja. Gusa intambamye ziriho cyane, abazitera kandi ni benshi. Ariko nagomba ngo
mu izina rya Yesu Kristo nyiri ngaha kuyikamera wewe wambereye intambamyi mu kijanye no kuririmba, wewe wambereye intambamyi mu kijanye no kuvuga ubutumwa bwiza, wewe wambereye intambamyi aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ndi mu bubasha bw'Imana ndabihagaritse. Ntukasubire kumbera intambamyi, ahubwo umbere umuntu mwiza, umbere umuntu w'akamaro, umbere umuntu ushigikira, ntubu umuntu utanshigikira, ubu umuntu wubaka, ntubu umuntu usambura. Ibaze ntuzi ugaca usanga ndimwo ndatunganya igikorana ahantu, ugaca ugenda ukavuga ati uyu muntu tubona umengo ntitwogira, tereka nagenda uyu muntu mbona umengo ni cyaduka. Sindi cyaduka, kandi nagenda kubwira yuko jewe narungitswe ku isi ku murimo, sinaje kubinyerereza ngaha ku isi, non possible. Kuko nagenda kubwire muntu w'Imana, mumenyesha makuru, umushahu urazimvye kurusha inzu iri mirasha. Jako nobona inzu yanje cyangwa y'umubanyi iri mirasha, ngaca mbona umushahu uri muragenda ugenda ugana hariya, ahubwo nihutira cyane kugenda gukurayo kuroba uriya mushahu kuko urazimvye, uko ni nawe nzohembekwa. None iriya nzu nzoyijana kwandi? Hey, ko vyose ivyo tuniganira byose ivyubahiro n'ibindi byose ko tuzobisiga ngaha ku isi. So icyo novuga, intambamyi ndazironka cyane, byose nabivuze. Mugabo nagira ndakubwire wewe woba wipfuza kubera intambamyi umurimo w'Imana ubihagarike kuko nta kamaro. Kandi nagenda kubwire ntuzobere intambamyi y'igikorwa y'ikintu na kimwe, ntuzobere intambamye uyu mumenyesha makuru oya vrema, ahubwo mutera intege umushigikire. Nanje ntuzombere intambamyi, ahubwo tera intambuko uzoshigikire, bizofasha. Umuntu ari mu ngabire y'Imana, umuntu arimo arakorera Imana, mutera intege musove, sivyo? Imba arimo aragusaba ati ibihumbi 10 ngaho nifatire moto ngende mu gikorwa kivuga butumwa, yo terera indya zawe ku mazi, bizogenda neza cyane. Rero intambamyi nizo mugabo gende neza. Nuko Moridekayi, turagushimiye cyane, nebaza neza yuko ibyo washaka kumenyesha abantu wabimenyesha, ariko icyanyuma norangirizako ni cyahe kintu wosaba abakunzi bawe ariko baradukurikirana muri rusangi n'abakunzi ba Step Media muri rusangi, nk'ico gufasha nka Moridekayi umukozi w'Imana? Icyo bofasha icyambere ku muntu akijijwe asenga, nuwasengera Moridekayi bizogira yandi mavuta. Kubajanye n'abandi banabo badasenga, icyo no basaba nuko bo kwegera Imana cyane mwino misi. Iyi misi ni misi dasanzwe. Kindi nacyo no saba nuko bo supporting umurimo. Uyu murimo n'umurimo udasanzwe, uyu murimo urakenerwa amafaranga. Ndasaba inkunga y'amafaranga, n'abasezeranye ndabizi yuko ari abasezeranye kubw'uyu murimo, nimwihutire gushitsa. Bikisha ubutunzi bwawe mu bwami bw'Imana, uzibironka kuri wa Mose. Nicyo no basaba. Hanyuma urashobora kunsura mu bwami bwa YouTube, ugende wandike Momo TV Moridekayi, ucubona indirimbo ubutumwa bwiza twagiye tuvuga ibye bitandukanye. Muce mugira subscribe, hanyuma kugira ngo izo ndirimbo zishashe zigiye gusohoka ugende neza. Hanyuma muri uko kwezi kwa kabiri Imana niyatuje imbere, tuzosohora indirimbo ivuga ngo usiyogope. Usiyogope, iyo ndirimbo izo bitekemwo message ikomeye cyane kuri beshi. Ego, turagushimiye cyane. Namwe ndabashimiye, kandi ndagushimiye cyane kuba wiyaranjije ukandondera ukavuga ati ingo ushikirize abakunzi bawe n'abandi batari bwakumenye bakumenye ku televiziyo, bigende neza. Bakunzi b'iyi televiziyo novuga ngo mufise umumenyesha makuru mwiza, na cyane cyane ndabasaba ngo mumushigikire, uko ibi bintu bisaba amahera. Aha turi nitwaje n'amaguru, twaje n'imiduga, kandi imiduga yacu usanga ikenerwa ibitoro. Rero urumva birakenerwa. Mushigikire uyu mupromota, uyu motivation, mushigikire cyane, mushigikire ino televiziyo,
televiziyo ikenerwa ibintu byinshi, uko ndazi imyerekwa ryawe urakenera ibindi bintu byinshi by'imvabwenge. Aba diaspora nabumvise ngo muriho hariya muri Australia, nyimba Australia uku nyambara uko sinzi, muri Amerika, Canada hariya nimuzana ayo madolari, ayo mafaranga mushira ku kwayo makonte ataho muzoyajana mu bwami bw'Imana bitugane, nimuyazane muyaterere iyi televiziyo, hanyuma akore n'ibindi kandi bizogenda neza. Nicyo nurangiza mbwira abakunzi bawe n'abakunzi banje. Rero raba mu supporting ibi bikorwa, niho muzovuga ati twarigeze gufasha kandi Imana izobahembera icyo mwakoze. Merci beaucoup. Turagushimiye cyane. Yes bakunzi ba Step Media, yari Morodekayi Momo, aho neza yuko ariko tuganirira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mugende mugire mukurikirane ku mbuga zibengurukana bumenya Ufise mbuga hafi ya zose. Nuko yari Fabere Burundi canke ikinanga kiri umwe ni Step Media, aho neza ko turabashikiriza ibintu bigiye bitandukanye cyane. Aho neza yuko ibintu biba bimeze neza. Bakunzi ba Step Media n'abafans ba Step Media turabakunda cyane. Umananye mugira subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro dushishikara kubaha bibashikire mu mahoro n'umutekano atankomanze. Turabakunda cyane, mugira ibihe byiza. Ciao ciao.